Ndabaramukije cyane bakunza Sound Vibes, ndabahaye mwiriwe, ndabahaye mwaramutse kuba bakivyuka canke baravye video bakivyuka canke bayiravye ari mu gitondo. Nibaza ko mumeze neza kandi yashaka guha mwiriwe cyane na mwaramutse bakunza Sound Imitere aho bari. Nibaza ko ari umuhora twese dukunda dukoresha, ariko muri Miss maze kubazanya service cyo maze ndayivuga cyane. Nibaza ko mubaza n'ibintu muyikoresha ku bantu bakunda amahera nka canke bakunda ama opportunité aza yoroshe nkaya. Nibaza ko mumaze imisi muyikoresha. Uyu munsi ndi kandi mu nyubako za Imitere umuntu ubona ndi hanze avuga ngade muri Imitere. Rero naje kandi kubabwira ivya Imitere, naje kubabwira kandi za Imiroto surtout cyane kora ko ariyo je nifuza ko muri kano kanya mwomenya cyane mukaramya ninge nikora no kuntu muyikoresha kugira mushoye gutsindira aya matombora amazi bariko barakora. Bon no musi rero mfise umutumire muramuzi mwese sesio muramuzi no musare wanyu no mukunzi wanyu datsikobesha mukunda ariko ni numwe mu bakunzi ba Imiroto akaba no munywanyi wa Imitere. Ngo nawe sundi ni Tata Pondis nawe niho turi kumwe uyu munsi uragenda mwakira bimeze neza. Meze neza ose. Waramutse neza? Ahubwo niriwe neza. Bon n'umundi wavyutse sinajyamye ku murango mu gatondo na umwanya warenze kuvuga ngo mwaramutse mugabo ko ntitwabonanye kwa utabwabonane birataho tuvuga mwaramutse voilà nanze kugira unsubire aha kantu ko kubwa ngasigura iki wagize no munsi kora ngo manda bukwega buca bumbabaza nahisemwe kugusuka kwera baririmbye bwanka nk'agasuguru waciye bugiye yari indirimbo ntabihuriye n'ubwanyu. Okay. Nababwiye ko ari munywanyi wa Imiroto akaba ari n'umunywanyi wa Imitere. Nibatse tubwire vyinshi kuri ikwazi Imiro canke ko uko ayiyumvira ko nagira ntangarida muwaze kibazo ca mbere MB umunsi wa mbere wumva Imiroto wumva histoire ya Imiro canke ko haje service ya mutasha muri Imitere wavyakiriye gute? Bo iko navyakiriye maze kuyumva kwanza ubwa mbere nabonye ko abarundi cyangwa special ku bafana banje cyangwa abarundi bose nabonye ko baronse akaryo ko kugira ngo baronka amafaranga. Ego uramaze gukina Imiroto? Ego nimba warayikinye vyagenze gute ama next bavuga gute feedback yo gukina Imiroto yagenze gute? Ego feedback yo gukina Imiroto nkuko nayikinye naratsindiye amahera make narayaronse mugabo ndizera yuko ubutaha nzotsindira amafaranga menshi gusumba. Make ni nkangahe? Turashikana kuri 50 million kandi je nshaka gutsindira nako nzoce ndabibabwira muzobime niwashikana uzobivuga. Ego mugabo ndafisa amahera nanje nzobivuga narabivuze ko nzobivuga ni nashikana 50 million. Nk'umuntu amaze gukina Imiroto bonije ya tombola ubu nimeze gute eske iri interest canke ni gute wo mara ubwo abantu nk'umuntu amaze kwikina cyambere nuko iri interesa cyane kubera ko ico no kuranga amazinda canke abamara ubwo mu bakunzi banje canke abakunzi ba Imiroto nuko hariho imice itatu yo gutsinda no kuvuga hariho lucky plus hamwe na lucky day. Lucky power nayo utsindira miliyoni 25 miliyoni gushika ku miliyoni 50 ivyo bikaba ku munsi wa kabiri gushika ku munsi nko ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu banonsa umunsi watsinze. Ego watsinze ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu mardi vendredi hama ivyo navyo bikaba wakinishije gusa inoti y'amajana 5 officiel mikashi ibaze sha 5 ugacubyara 5 million chungura kajet privé kama ka 5 million. Nibaza ko benshi mwumvise service ya Imiroto ko atabwo irimwe ariko mu kurangiza sinzi ko hari ikintu wobwira abakunzi bawe canke abakunzi ba Imitere kugira ngo bakonvenke neza service ya Imiroto niki woyivuga ko ubwa nyuma. Ego ico no yivuga ko kandi nongera ndakibwira abarundi bose na cyane n'abafana banje n'abafana ba Imiroto nuko ikintu kigukura n'umukino ugukura hasi ukagushikana ahandi hantu kandi mu kukina bigusaba amafaranga make gusa amajana 5 kandi ufise konti ya Mikash ufise konti ya Mikash kandi ukoresha ariko abamenere ntibarimwo ati abamenere ntibarimwo. Ego ni guhera ku myaka 18 guhera ku myaka 18 hama ucukushonda ku akanyenyeri indwi hama akadirisha hama hari ibindi baca bakwereka bikurikira hama ukabikurikiza hama ukajuja gukinira umukino mukitsindira kuri ayo mafaranga. Ego ukaba mu boss bitakugoye kandi utanagwaye kandi utivye. Ego nibaze ko ushobora gukina kuri akanyenyeri indwi kadirisha magabo urashobora gukina ukoresheje application ya Imiroto uja kuri Play Store uteresharge application ya Imiroto hama biroroshe gose ukijamwo bagusaba just konti yawe ya Mikash nta bindi hama ugashobora gukina vyoroshe kandi ukoresha telefone yawe nta nubwo utira ushobora gutira
no gutira Ugashiramo carte SIM. ufise nta kibazo utayifise urashobora gutira mbwa ugasanga utiye uratsinze wa muntu agutije utakinye na wa muntu yagutiye ugasanga uramusorore naga 500 bar n'umutsinde 25 uraguha kugurira guha 500 umuntu agutse telefone gira utsinde ari nabakwima bakakubwira genda urime nawe ibihari nawe witigirire utsinde ashe mugwe wishizemo inzira yego nibaze ko abakunzi bacu n'abakunzi ba limite n'abakunzi ba MB data bombise kuri Lumiroto je kintu mba numva nuko abarundi twotera imbere rero nimba ushaka gukina iyo tombolo katera imbere bitakugoye uko kino toyikina genda uyikine ugerageza amahirwe ntituyanganye ushaka usagaje ntsindiye ga 5 bar ga 5000 kuri Lucky Day ugasanga utsindiye 50000 cyangwa 25 kuri Lucky Power alors MB reka ndagushimire cyane baza ko abakunzi babumvise akamo ka naho nkene ko ba boss abakunzi ba ego icambe na mbeco nipfuza nuko uzi ayikina nanje ndayikina nawe uyikine je ndayikina ko umukunzi wacu bayatsinda bwa nayimenyeye kwawe cyane kwa MB reka ndamusororere MB data mu buzima bubandanye reka ndabashimire cyane umwandaye muyikina aja kuri Play Store tereshaje application ya Lumiroto canke uje kuri telefone yawe gire akanyenyeri indwi akadirisha hama ukine Lumiroto hama ni watsinda uranyakura nimero yanje kuri Facebook mungurifana ndabashimiye cyane Lumiroto biroroshe gukina biroroshe gutsinda. Lumiroto ni gisata ca tombola ca Lumitel kigizwe n'imikino itatu. Umukino wa mbere Lucky Plus, umwanya wo kumenyeshereza ko ibiharuro vyatsinze ni minota 30 nyuma yuko muhejeje gukina. Mushobora gutsinda gushika ku ncuri 200 zayo mwakinishije. Umukino wa kabiri Lucky Day, umwanya wo kumenyeshereza ko ibiharuro vyatsinze ni misi yose kuva isaha 12 gushika isaha 12 n'inusu z'umuhingamo. Mushobora gutsindira gushika ku ncuri 1400 zayo mwakinishije. Umukino wa gatatu Lucky Power, umwanya wo kumenyesherezaho ibiharuro vyatsinze ni kuwa kabiri no kuwa gatanu kuva isaha 10:30 gushika isaha 11 z'umuhingamo, ikibiriraho ku rubuga rwa Facebook rwa Lumitel. Mushobora gutsinda gushika ku mafaranga imiliyoni 50. Mu gukina fyonda akanyenyeri indwi akadirisha. Mushobora kandi gutereshaja application ya Lumiroto kuri Google Play.